Iteka hano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ECTV. Ya mboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa irya rino mu bisata vyose. Ndabaramukije nshuti zanje aho muherereye hose. Umuceri mubona ntihagire umuntu ashobora kuwugura. Nimushiduke ngo ni promosiyo. Umuceri urica, ni mubi, umuceri ni mubi. Muvyumve, umuceri ni mubi. Ntihagire umuntu ashobora kuwugura ngo awujane muri quartier uza ugaburira abantu ngo ni promosiyo, uza kwica abantu bangahe? Nshuti zanje, umuceri ntihagire umuntu awugura. Umuceri uri kuva Bukavu, Uvira, uri gushika mu Burundi. Mwicunge umuceri. Mwicunge cane cane abantu b'amabotike nibo bakunda ibintu vyo kurangura. Nuwarangura umuceri uza kwica abantu bangahe? Mwicunge. Uwo muceri ni mubi, ni mubi. Umuceri ni mubi, mwicunge. Mwicunge ntihagire umuntu awugura. Umuceri ntuwerekana kampani yawukoze. Umuceri urafunze uko nyene uwubona, nta kintu kiriho cerekana aho wakorewe, aho uvuye. Amakontinere yashikiye muri Congo. Ubu tuvugana ugeze Uvira. Mwicunge bantu b'Imana, mwicunge. Iyi nayo itandukanye na Covid. Abantu bagiye kutwica, abanyafrika bagiye kutwica. Mwicunge vraiment, mwicunge. Muhanahane audio n'iyi foto muvyerekane mu magroupe, kuko uwo muceri ni mubi. Umuceri ni mubi, ni mubi. Umuntu wese aza kuwubona wese abivuge abantu bataratikira, ata muntu arawukorako, ata muntu arawuteka. Kubera ndazi benshi baza kuhababukira ibeyi ngo ni ya becini, ngo bace bagura babike mu nzu. Mwicunge bantu b'Imana. Iyo audio Uwimana igirire, Uwimana iyo Imana ifashe akaronka iyo audio n'iyi foto, abirungike afashe abandi bantu babibone, ntagire uwumererwa nabi. Murakoze mubihanahane mu magroupe. Ufise groupe, ufise umugenzi, cane cane abantu begereye Bujumbura Gatumba. Niho utangura gushikira Bujumbura Gatumba. Muhanahane iyi foto n'iyi audio. Sawa, murakoze. Imana ibazigame aho muri hose. Nongera ndabasaba ko mubihanahana ifoto bayibone. No makuru yacu katuyatangurire kuri no nkuru, aho batatu harimwo wahoze ari buramatari bumvirijwe. Ni mu ntara ya Rumonge. Musitanteri wa komine Muhuta n'uwa komine Burambi mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi barumvirijwe kuri uwa gatandatu n'umushikirizamanza wa sentare isubiramwo imanza ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi. Amasoko yacu mu Rumonge havuga ko abo basitanteri babajijwe kuri dosiye ijanye n'inyuruzwa ry'ibikoresho vyo kubaka vyatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi bigenewe kubaka amashure. Barikuwe ku muhingamo w'uwa gatandatu. Ku munsi wa gatanu uwahoze ari buramatari wa Rumonge Consolateri Nitunga niwe yaramaze umunsi wose n'igice c'ijoro yumvirizwa. Urubanza bakurikiranwa ko rujanye n'inyuruzwa ry'amabati n'imifuko y'isima vyatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo bisanure amashure mu Rumonge. Igihushane c'abagenzi babo bo mu makomine ya Buyengero, Rumonge na Bugarama, iyo ntara nyene ya Rumonge, barungitswe mw'ibohero rikuru rya Murembwe muri iyi ndwi. Abo bakenyezi babiri bararekuwe. Isoko mu butungane ritashimye ko rimenyekana amazina rimenyesha ko abo basitanteri babiri ba komine ataco banyegeje ibihushane kuri abo bandi batatu. Isoko mu butungane ritashimye ko rimenyekana amazina rimenyesha ko
abo basitanteri babiri ba komine ataco banyegeje ibihushane kuri abo bandi batatu. Hoze ari buramatari wa Rumonge niwe yaduhamagaye aratugaburira ivyo bikoresho. Yatubwiye ati gende mwubake amazu yanyu kuko murakenye. Ntitubeshe kuko birazwi. Niko vyoba vyemejwe na Domitire Ntuzwenimana imbere y'umushikirizamanza mukuru wa sentare isubiramwo imanza ya Bururi arongoye komine Muhuta ivukamwo uwo yahoze ari buramatari konsolateri Nitunga. Marie Fabiola Ndayizeye niwe musitanteri wa komine Burambi nawe nyene ntiyahakanye ko yahawe ivyo bikoresho ariko asigura ko yaciye abiha abayobozi b'amashure. Yoba yaronse amakuru hakiri kare, ico yakoze yaciye ahamagara abayobozi b'amashure kugira ngo ayabagaburire kandi baramusinyira, gutyo aba arikingiye, niko bivugwa n'isoko i Bururi. Imbere y'uwo munsi wahoze hari buramatari wa Rumonge konsolateri Nitunga niwe yari yumvirijwe, yoba yumvirijwe n'abajejwe igendereza mu gisagara ca Bujumbura. Uwo yaheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu kugira aje mu mahanga mu mabanga y'ubuhanuzi mu buserukizi bw'u Burundi Kinshasa, umugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ariko arakurikirana ivyigwa bijanye n'imigenderanire ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ivyo bikoresho vyanyurujwe vyari vyatanzwe mu ntara ya Rumonge mu kwezi kw'icenda 2022. Buramatari w'ico gihe niwe yavyakiriye imbere yo kubigaburira o arongoye, bane muri bo ubu bariko barakukumba mw'ibohero rikuru rya Murembwe. Uwo yahoze arongoye intara ya Rumonge yarumvirijwe gushika mw'ijoro ry'uwa gatanu imbere yo kurekurwa ku bw'amasoko yacu. Kuri uwo wa gatandatu urongoye umurwi CNIDH ujejwe agateka kazina muntu yatangaje ko ihagarikwa ry'abajejwe intwaro mu Rumonge ari icemezo c'ubwigenge bw'ubutungane mu Burundi. Sixte Vigne Nimuraba yavuze ko abantu bari bibaza ko ari intakorwako, anahamagarira kandi ubutungane kubahiriza amasezerano mpuzamakungu mu gihe ubwo butungane bufashe ingingo. Mu yandi makuru, mu ntara ya Rutana umwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi yikekwa kuba yategetse ubwicanyi yarekuwe. Vincent Butoyi yarekuwe ku muhingamo wo kuri wa kabiri n'umushikirizamanza wa sentare isubiramwo imanza y'Amakamba ubumanuko bw'igihugu. Irekurwa ryiwe ribaye inyuma yaho umushikirizamanza wa Rutana ubumanuko bushira ubuseruko aburije ko yungururizwa mw'ibohero rikuru ku mvo z'umutekano bivuye ku bantu benshi yapfungishije igihe yari umukuru w'umutumba ko bazokwihora. Vincent Butoyi yahoze ari umukuru w'umutumba wa Butezi muri komine ya Giharo mu ntara ya Rutana ubumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, yikekwa kuba yaragize uruhara mu igandagurwa ry'uwitwa Gamariyeri Vyuname. Yararekuwe ku muhingamo w'ubu wa kabiri. Yarekuwe n'umushikirizamanza wa Repubulika muri sentare isubiramwo imanza y'Amakamba Elifaze Ndayishimiye. Irekurwa ryiwe ryabaye inyuma yaho pareke ya Rutana ifatiye ingingo yo kungururiza mw'ibohero rikuru yo kumwungururiza mw'ibohero rikuru ry'iyo ntara. Uwo ntiyabaye acinjira muri iryo bohero kuko umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Rutana yahavuye amenya ko abantu barenga 10 baturuka ku mutumba Butezi yafatishije agapfungisha boba bateguye kwihora. Mu gihe abajejwe ibohero bariko baramwandika, uwo mushikirizamanza yategetse ko asubizwa mu gasho ka komisariya ya komine ku mvo z'umutekano. Ayandi makuru havuga ko yoba yararekuwe bivuye ku giturire. Vincent Butoyi yari yahagaritswe yagirizwa kuba yategetse igandagurwa rya Gamariyeri Vyuname.
umunyagihugu wo ku mutumba wa Butezi. Uwo akaba yari yiyamirije ubwicanyi bwaranze intwaro yiwe kuri uwo mutumba. Uwo yahoze ari umukuru w'umutumba yarekuranywe n'abanywanyi bashika 10 mw'ishengero rya Methodiste Uni. Abo bakaba baturuka Igiharo, bari bamaze hafi ukwezi bapfunzwe bivuye ku matati y'uburongozi muri iryo shengero rihagarariwe imbere y'amategeko ku rwego rw'igihugu na Emmanuel Sinzohagera, umukuru w'inama nkenguzamateka. Yandi makuru hariko haragarukwa ko cane avugwa mu bimenyeshamakuru nuko abaharanira agateka kazina muntu biyamiriza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Isabukuru y'imyaka 74 ry'amasezerano mpuzamakungu yo kubahiriza agateka kazina muntu yarahimbajwe kuwa 10 Kigarama 2022. Uwo munsi washitse mu gihe abaharanira agateka kazina muntu bavuga ko Uburundi bukiri mu njyane z'uruhagarara rwatanguye muri 2015, hakavugwa cane kudahana amabi akorwa n'abakozi bamwe bamwe muri leta n'abo bakorana mu gipolisi canke imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD cane. Ariko umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu werekana ikindi gicapo. Kubw'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi nta kirahinduka inyuma y'imyaka 7 hadutse uruhagarara rwo muri 2015 rwatangujwe n'ikiringo kindi ciyamirijwe c'umuhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Inyuma kandi y'imyaka 2 hagiyeho ubutegetsi bushasha bavuga ko bwemera ibitangaza ariko atagikorwa na kimwe kiriko kirakogwa. Tubandanya kandi tubona amabi yibonekeza aho hatorwa ibiziga vyatawe mu mashamba canke ku mabarabara, aho igipolisi n'ubutungane bidashobora kenshi gukurikirana abakoze ayo mabi. Niko bimenyeshwa na Metre Armel Niyongere, mushingwamanza ari ku rutonde rw'abahanuzi ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI, akaba ari n'umunyamabanga mukuru wa SOS Torture Burundi, akaba narongoye akati Burundi. Ibiharuro vy'amezi 3 aheze birateye ubwoba. Abantu barenga 70 barishwe, abarenga 120 barakorerwa amabi afatiye ku guhohoterwa, gusambanywa ku nguvu, ihagarikwa ry'agasakisaki hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane. Niko icegeranyo ca SOS Torture gitomora. Ligiteka nayo ivuga ko hari abantu barenga 300 bishwe muri 2020. Ibitigiri vy'abapfunzwe navyo nyene ntibihumuriza ku bwabo baharanira agateka kazina muntu. Ibitigiri vy'abapfungwa birarengeye kure niyo ubushobozi ayo mabohero afise. Nk'akarorero, ibitigiri vy'abapfunzwe ni abarenga 10,000 kandi bategerezwa kurenga abapfungwa 4,194. Niko bagaragaza umubabaro. Urubuga rwa politike bavuga ko rucugaye kuko ibimenyeshamakuru n'amashirahamwe vyahagaritswe canke bigafutwa muri 2015 ntibirasanurwa nayo. Benshi mu baharanira agateka kazina muntu baracari mu buhungiro. Bamwe mu baharanira agateka kazina muntu baracapfunzwe nka Tony Germain Nkina na Florian Rangabiye baheruka gutahuka bava mu Rwanda. Abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi nabo nyene baratotezwa. Aha ni nk'abo mu mugambwe CNL. Niko Metre Niyongere agaragaza umubabaro. Abo badaharanira ivyicaro vya politike barashima nubwo biruko intambwe ziriko ziraterwa nubwo zikiri nke ku bwabo.
vy'ukuri hariho intambwe zatewe zo gushima nk'imfungurwa ry'abapfungiwe ivyaha vya politike, gutahukana impunzi zibishaka, ibiharuro vyiyongereye kuva muri 2020, ariko ibitigiri vy'abahunguka bisa n'ibiriko biragabanuka kubera amabi abandanya yibonekeza, niko bavyiyamiriza. Nubwo biruko umukuru w'igihugu avuga amajambo meza, avuga amajambo yemeza ko agateka kazina muntu kagiye kubahirizwa. Iyo mvugo ntishimisha abo barongoye amashirahamwe haranira agateka kazina muntu. Cegeranyo kimwe kandi giheruka cerekana ibihushane rigiteka yerekana ko abantu barenga 70 bishwe, 8 banyurujwe, 35 bakorewe amabi afatiye ku gitsina, hamwe n'abantu 155 bahagaritswe vy'agasakisaki. Ivyo bitigiri kubijanye n'ihohoterwa ry'agateka kazina muntu nivyo kuva kuwa 20 Munyonyo 2020, niko bibonwa na Anshere niko yagize, arongoye rigiteka ishirahamwe rya mbere mu yaharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Akati Burundi yo irashika kure, amajambo rimwe na rimwe ntajana n'ibikorwa. Igiteye amakenga cane kandi turabona mu majambo ashikirizwa na Evariste Ndayishimiye muri Nations Unies ihakanwa ry'amabi akorwa kandi vyaragizwe ko amatohoza n'intumwa idasanzwe ku bijanye n'agateka kazina muntu. Uburundi buguma budashaka ko bakorana, niko umushingwamanza Armel Niyongere avuga. Dusaba rero ko leta ishira mu ngiro ivyivuga mu bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu nk'uko biri mu vyo yiyemeje ku rwego rw'igihugu, akarere n'amakungu, niko avuga. Gukura ibihano ariko hatari bwagere. Ubumwe bwa Buraya waheruka gukura ibihano ku bategetsi bamwe b'u Burundi harimwo n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca. Ubumwe bwa Buraya bwabonye ko hari akarusho gatoya, bukaba bugomba gutera intege leta ku rubuga mu bijanye n'agateka kazina muntu, niko ubumwe bwa Buraya bwasiguye. Abaharanira agateka kazina muntu babona ko ubumwe bwa Buraya bwasomye nabi uko ibintu vyifashe. Kuri ubu wa gatandatu umukuru w'umurwi CNIDH Sixte Vigne Nimuraba yamenyesheje ahubwo ko ibijanye n'agateka kazina muntu vyifashe neza mu Burundi, akavuga ko hari intambwe ziboneka zatewe. Ihimbazwa ry'uyu munsi ribaye mu gihe Burundi bwasubiye kunga ubushuti n'ababufasha mu iterambere. Amakomisiyo menshi yarashizweho mu bijanye no kubahiriza agateka kazina muntu n'impinduka nyinshi ziriko ziraba. Intambwe imaze guterwa irashimishije, niko Nimuraba yishimye imbere y'ibimenyesha makuru mu gisagara ca Bujumbura, ariko ntiyemere ibibazo vy'abamenyesha makuru.